Mu nyuma y'urugendo abakenguzamateka bagize KIGOMA mu gihugu ca Tanzaniya barishikiye ku kibuga ca kijambere c'umupira w'amaguru Nkurunziza Peace Park Complex Stadium mu Gisenyi kiri muri komine n'intara ya Makamba kugira ngo birabire intambwe ibikorwa vy'ico kibuga biteyeko. Ico kibuga camaze kwugurugwa icese n'umukuru w'igihugu kikaba gifise umusezero wa kijambere, intebe zigezweho zigikikuje n'ibindi vyankenerwa. Ku mpande zaco kikaba kizoba kigizwe n'ishure rya kaminuza n'iryisumbuye, ivyumba binonoreramwo imitsi, uburaro bw'abigisha n'ibindi. Iruhande y'ico kibuga hariho ibarabara rizoba risizwe ikaburimbo n'uburaro bw'abakinyi b'umugwi Aigle Noir uriko butunganywa mu buryo bwa kijambere. Hakaba hatekanywa kuzokubakwa ibitaro n'ihoteli vya kijambere, eka n'ibindi vyose vyankenerwa kuburyo bizoba bigize ico kibuga bizoba vyubahirije amategeko mpuzamakungu agenga ibijanye n'ibibuga vy'inkino vya kijambere.